Ndabaramukije kandi ndabifuriza umunsi mwiza. Muri uno mwanya nashaka ndabasabe tuganire ku bintu bimwe bimwe twebwe abarundi dukunda kwirengagiza, kandi mu by'ukuri twese tuzi yuko ari ibintu bitubangamiye. Aha nagomba ubwa mbere hoho mbanze mvuge neza igituma ngomba kuvuga ibi n'impamvu ndabivuze, kandi kumbure n'uburyo ndabivuzemo icyo no kwita disclaimer. Sindiko mvuga nserukira ishirahamwe na rimwe nkorera canke ndimwo. Ibi ndabivuga nka jewe nk'umuntu ku giti canje. Hanyuma ica kabiri nuko ibi nta biharuro vya politike birimwo mu byo ngomba kuvuga ico no kwita ama observation yiwanje, kandi ku gihugu nkunda cane. Ni ibintu bibiri rero ngomba kuvuga. Ica mbere ni kijanye n'Uburundi n'umurundi n'ikibanza ivyo bintu bibiri bifise mu makungu. Iyi si tubamwo yubatse ku buryo ata rukundo rwinshi rurimwo mu buryo ibihugu bishikirana, mu buryo ibihugu bigirana imigenderanire. Vyose vyubakiye ku nyungu. Ibihugu vyose vyirukanga kugira ngo bironke inyungu nini ishoboka bishobora gukura muri uru rusobekerane rw'ivy'ubutunzi n'ivya politike n'ivy'umutekano n'ivy'imibano n'ivy'akaranga biri kw'isi. No kuvuga ngo nta gihugu na kimwe gishinzwe guteza imbere ikindi, kandi nta n'igihugu na kimwe gishinzwe mu by'ukuri kugerageza gufasha abanyagihugu b'ikindi gihugu. Igihe cose ivyo bibaye, ni ukuvuga yuko hariho izindi nyungu zinyegeje inyuma y'ico gikorwa rimwe na rimwe citirirwa gufasha. Ivyo rero bisigura iki? Bisigura yuko ata muntu n'umwe akwiye kwijajara ngo avuge ngo hariho abantu bazodufasha. Ni imvugo mu gihugu cacu imenyewe, ukumva ngo muradufasha gusigurira abo bantu ngo bongereze imfashanyo. Ni ukuvuga yuko ni ibintu tuvuga inosama, ariko mu vy'ukuri isi tubako suko yubatse. Isi tubako yubatse muri bwa buryo natangura mvuga, uburyo bw'uko ari ukwiruka kugira ngo umwe wese aronke inyungu nyinshi zishoboka. Ibi ndabivuga iki? Ibi ndabivuze kubera yuko kugira ngo igihugu gishobore gushira ibirenge muri iyo nzira yo kwiruka no gusiganwa n'abandi no kugira ico ukuye mu biriko biraba, habanza kubaho kwisuzuma, kwishira ku murongo wewe nyene nk'igihugu n'abanyagihugu bawe, ku buryo muba mufise ico bisaba kugira ngo muje muri urwo rwego rwo kwiruka n'abandi no guhiganwa nabo no kubatwara bimwe mu vyo bariko baragutwara. Aha rero niho hantera amakenga. Twebwe nk'abarundi dusa n'abantu basinziriye, n'abitwa yuko womengo barakangutse, womengo bari muri ibi vya politike, haba bari muri leta canke abatavuga rumwe nayo, n'abari muri societe civile. Ubona yuko hariho ikintu catunaniye. Ico kintu ni ikintu co kumva yuko ugukunda igihugu nukuba witeguye
gukorana n'uwo mutavuga rumwe kugira ngo inyungu z'igihugu ziboneke. Ikindi, ugukunda igihugu no kuba witeguye rimwe na rimwe no kwibagira bimwe mu byo uwakugiriye nabi yakoze kugira ngo ushobore gutambukira kuri wa munyororo wiruka cyane abantu bose bahonyorako kugira ngo bashobore kunigana no guhiganwa ku neza y'igihugu. Ndabisigura mu gihe kandi iyi ni n'ingorane na Afrika ifise, mu gihe isi yose igira iti igikuru n'inyungu nibiza mu gihugu tuzojyana ariko vyaje, ariko imbere yuko tujyana reka tubanze tunaronke n'ico twojyanira. Ni imvugo iri negatif ariko nuko nyene isi yubatse, no kuvuga yuko buriya ibi bihugu vyitwa yuko biteye imbere abantu ntibakundana, si kuvuga yuko abantu bose bafise urukundo muri bose, kuvuga yuko abahuye bose bagwana mu nda, bafise ivyo bapfa, ariko barazi yuko hageze muri rya shamba rusange abantu baja guhigamwo bose ari ryo twita isi, barazi yuko ahuriyeyo n'umwongereza mwene wabo, gahuriyeyo n'umufaransa mwene wabo, arazi yuko atamurasa, arazi yuko atari we yaroye guhiga, agira ati uyu ico yaja gufata kigenda iwacu kumbure nzokironkako. ni ukuvuga baca bakorera hamwe. Abantu batwara rero ibihugu vyacu, aha ndavuga cane cane abatwara Uburundi, bari bakwiye gutahura ibi bintu. Ibi bintu vyo kwiruka inyuma y'umurundi wese ngo nuko atavuga rumwe nawe, usohora imitahe atacivuze irushirizaho kugushira ku rwego rwo hasi cane kubakuraba kubijanye na ryahiganwa mpuzamakungu nako ndakubwira. Burya iyo babonye usohora imitahe mpuzamakungu yo gukwirikirana abantu kubera gusa ari abanyepolitike mutavuga rumwe, baritwengera bagira ati uyu wewe ntarashika kuri rwa rwego rwo kwinjira muri iri higanwa. Ni ukuvuga yuko abarundi cane cane abatwara Uburundi murakwiye kwiyumvira mugashika ahantu mugira muti umuntu arafise uburenganzira bwo kugaya ivyo turiko turakora, umuntu arafise uburenganzira bwo kubwira abarundi ico yiyumvira cokogwa gitandukanye n'ico turiko turakora, kandi ivyo akabikora ari mu gihugu ciwe afise umutekano ntangere, mbere mwebwe nyene mukawumuha. Ico umuntu adakwiye gukora gusa ni ugukora ikintu gihitana ubuzima bw'uwundi murundi. Ibi ni ibintu dukwiye kumva bikatuja mu bwonko tugatahura isi tubamo, kuko uko tubandanya twisamburirako nk'impene niko tubandanya twinjira mu rwobo ruzotugora kuvamwo kugira dushike kuri ca kibanza abandi barimwo, kimwe co kwirukanga ahubwo uraba ingene wosumira abanyagihugu bawe. Muri make rero abarundi uhereye ku batwara Uburundi n'abandi bose bari muri politike dukwiye guhaguruka tugatahura yuko twebwe ubwacu tudashize hamwe, twebwe ubwacu tutagize uwo mutima wo gukunda umurundi uwo ari we wese mu gihe afise umugambi wo kuzanira inyungu igihugu. Abarundi
tudatahuye ko atawundi numwe kuri ino si ajejwe iterambere ryacu, umutekano wacu, amahoro yacu, itunga ryacu atari twebwe nyene, Uburundi tuzoguma muri ca kibanza kibi dufise abadutwara ubu badakunda kubwira abanyagihugu. Ikibanza kiri mu vyanyuma kw'isi. Nagira ndababwire yuko ico ari gitutsi mu bijanye n'imibano mpuzabihugu canke mpuzamakungu. Iyo bazi yuko ivyo ugira uvuge mu bibanza mpuzamakungu bitandukanye, iyo bazi yuko ugira avuge ava mu gahugu gakenye kanyuma karimwo akajagari, baritwengera bagira ati uyu nawe ahaguruka kugira avuga iki. Nukuvuga yuko ntimuze mubone perezida w'Uburundi agenda mwishirahamwe mpuzamakungu akagaruka babwira ngo yavuze ijambo. Muze murabe ababa basigaye kugira bumvirize iryo jambo ry'uwo mukuru w'igihugu. Muze mugereranye iyo umukuru w'igihugu nka uwutwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uwutwara igihugu nka Israel canke ibi bihindi bihugu. Hari n'ibihugu tuzi muri Afrika abantu bumviriza, kandi ata kinini vyari birushije Uburundi atari uko batahuye ingene isi ikora. Rero nagira mvuge nti nimba abari muri politike bumva bakaraba bakabona bagatahura, nagira mvuge nti harageze ko duhindura ingendo. Harageze ko twikura ko ururubwa rwo gufata umuntu ngo kuko avuze ivyo udashaka akaba aciriwe igihano co gupfa canke naho agahunga igihugu. Ibi bintu vyoroshe gutorera umuti nk'abanyamakuru bahunze igihugu kuko batuririwe amaradiyo. Ibi bintu ni ibintu leta ishobora kwicara, sina leta umukuru w'igihugu c'u Burundi ashobora gutanga itegeko ejo mu gitondo akavuga ati ivyabaye vyarabaye, aba bantu n'abana b'igihugu nibagaruke bakore umwuga wabo ukuri kwamye. Ibi ntibikeneye amakungu aza hagati asaba agerageza kuvuga. Ibi biteza urubwa igihugu cacu c'u Burundi. Ico cari kimwe nagomba kuvuga. Ikindi naco cerekeye abanyagihugu bonyene ubwabo. Nagira ndababwire yuko mu Gifaransa baravuga ngo les peuples ont des dirigeants qu'ils méritent. Nukuvuga ngo abantu bagira ababayobora babakwiriye. Mu yandi majambo, ababayobora bava muri twebwe nyene. Ubu intwaro za kavamahanga zaravuye mu gihugu c'u Burundi. Ubu tuguma turirimba ko turi muri demokrasi. Nukuvuga ngo abadutwara nitwe tubashiraho. Muri make bava muri twebwe. Nimba abadutwara badashoboye guteza imbere igihugu, nuko muri twebwe nyene tutazi kwitoramwo abashobora ico gikorwa. Nagira ndababwire rero yuko ata muntu numwe yarakwiye kugutera igitutu akakuremera akagucura bufuni na buhoro ngo nuko ari umutegetsi kandi ari we wabumuhaye. Ibi bisa n'umwana muto yoza mu muryango agafata se agakubita, agafata nyina agakubita, akabaraza hanze iminsi yose akugara inzu akayiraramwo wenyene, akababuza kuja mu gikoni guteka, inzara ikabica, kandi bafise ingufu zose n'ububasha bwose bwo kubimubuza, ariko bakavyemera.
ni ukuvuga yuko muri ico gihe ikosa ahanini si ry'uyo akora ivyo udashaka ukaguma widoga. Ikosa ahanini ni ry'uyo yidoga kandi ari wafise umuti w'ikibazo afise. Muri make rero, abatwara igihugu dutahure yuko ino si igoye. Ino si utitunganije iwawe ntawe ukumva iyo uri hose. N'ababa mu mahanga nta kibanza burya bashobora kuronka ngirakamaro iyo bava mu gihugu gikengeretse. Ibi bishobora kubababaza, ariko jewe naragerageje kugira ibiharuro mu mashirahamwe menshi akomeye yo kw'isi, mu mashirahamwe mpuzamakungu no mu bindi bibanza aho igihugu gikomeye ubona ko kigaragarira, mu manama akomeye aho abava mu bihugu vyitunganije batumigwa. Ivyo vyose ndabiravye nasanze Uburundi busa nuko womengo ntibubaho kuri ino si. Fata amashirahamwe ntarinze kudondagura 10 ya mbere akomeye, nta na hamwe uzosanga umurundi mu bayatwara. Fata n'ayandi mashirahamwe y'ubudandaji manini akomeye bitwita international corporations, nta na hamwe uzosanga umurundi ari muri komite directeur. Fata amanama aba kw'isi akomeye, ntaho uzobona perezida w'Uburundi yatumiwe kiretse kuja kuvuga ijambo muri Assemblée Générale des Nations Unies, kuko ijya niya twese ntiturinda gutumikwa. Muri make igituma ivyo vyose bimeze uko ni kubera aka kajagari, iyi ntwaro mbi, ubu buryo bwo gutwara igihugu bubi. Kandi nagira mvuga iki kintu, ni ivy'ukuri ko ibi vyose bitukwa abatwara, mugabo burya hariho vyinshi basanze bimeze uko nyene. Si iyi ntwaro ya CNDD FDD gusa, ni n'izindi ntwaro zatwaye zikunda. Ibintu bigenda biragerekerana, ikibi gisubirira ikindi gushikaho tugeze ubu. Harageze aho abarundi twese dukwiye gusubira kugira ico no kwita examen de conscience, tukiyumvira aho wicaye muri Amerika, kumbure ufise akazi keza, utunze umuryango wawe neza, wiyumvire wibaze nk'umurundi icumaze muri make. Aho wicaye Ingozi, kumbure ufise urudandazo rwawe ruriko rugenda neza, wibaze ikibanza ufise muri ino si. Kera baratubwira ngo abarundi ngo n'abantu baciye ubwenge gose, ngo Burundi ni igihugu giteye imbere, ngo wasohoka ukavuga uti waraba no mu karere gusa ukiyumvira uti mbega ujya muji wa Bujumbura mu vy'ukuri ugereranije n'iyindi miji idukikuje, ukavuga uti ibi nivyo bambwira bikomeye gose vyubahwa kw'isi. Aha sindiko mvuga nk'umuntu adashima ubwiza bw'igihugu cacu. Maze kugira amahirwe yo gutembera kw'isi mu bihugu vyinshi, ndazi ubwiza kama bw'Uburundi. Ndashobora kuvuga ntakekeranya yuko mu bihugu naho nyojemwo ikirenge birenga 50
ko ari bike nasanze ari vyiza nk'Uburundi, ariko n'ibibi nabonye vyuzuye amabuye n'umucanga, kubera urukundo abanyagihugu bavyo babikunda, barashoboye kubiteza imbere, birasa neza kurusha Uburundi. Twebwe duhiriwe duhishije, hamwe gusa imitwe yacu yosubira ku murongo, tugatandukanya igikenewe gukora kiduhuza n'ikidakenewe gukora kidutandukanya, twoshikira ivyo bihugu tukabirenga, tukaja kuri ya piste mpuzamakungu, tukiruka tugasiga benshi, tukaja guhiga muri rya shamba ariryo nita isoko y'inyungu mpuzamakungu, tugahurira n'umurundi tugatahura yuko atari umwansi, twahurira n'umunyamahanga tugatahura yuko uwo duhiganwa. Muri make tugire umutima wo kurengera ukwikunda kwacu, nozego dushira imbere inyungu z'igihugu, tutaravye ubunini bw'amazuru canke ubuto bwayo, uburebure canke ubugufi bw'uwo duhuye w'umurundi, tutaravye intara yamukamwo canke umugambwe aturukamo. Habeho ugushira imbere ivyiyumviro bidahinyuzwa, objective thinking. Hamwe uvuga uti mu Burundi harakenewe ibarabara rinyaruka riva Makamba rigashika mu Kirundo ku muvuduko utuma urudandazwa rwongerekana. Ibi bivuze umusendede canke bikavuga uwo muri map Burundi buhire, canke bikavuga uwo muri MSD, ibi biguma rukuri. Ibi ntibigira ubihinyuza, nivyo nita ivyumviro ntahinyuzwa. Iyo habonetse umufrodebu agira ati harakenewe yuko mu gihugu c'u Burundi abana bapfa batarakwiza imyaka 5 tubagabanura ku rugero rwa 50%. Ibi ntibikeneye guhinyuzwa, nta mu sendede canke umu MSD canke umusenere azavuga ati ico cyumviro ni kibi. Reka ndababwire ikintu kimwe mu kurangiza. Muri iki gihugu c'Ubwongereza ni igihugu kizwi mu makungu, ni igihugu mu bibi n'ivyiza cabaye mu vya mbere kuri inosi, haba mu gukoroniza isi. Nta kindi gihugu nzi ku isi cabigize nk'iki, haba no mu gufasha entre parenthèses ku muntu wese avyumva, gisohora amahera menshi cane aja muri ibihugu biti vya Commonwealth. Ni igihugu mu ntambara y'isi yose irangiye cari casenyutse nk'ibindi vyose. Imigambwe ibiri itacana waka, uwo abakozi Parti des Travaillistes, Labour Party, hamwe n'uwaba conservateur, abashimikira ku buranga bw'igihugu cabo bwa kera. Aba baroye hamwe bagira umugambi umwe w'igihugu, ingene co kubakwa inyuma y'isambuka ryaturutse ku ngwano ya kabiri y'isi yose.
ibi vyiyumviro vyari very objective, no kuvuga vyari ibintu uwo ari we wese araba akabona ko bikenewe. Kavuga bati abongereza ntituzobana mu mahoro umwongereza wese adafise ahaba. No kuvuga ngo amazu yari yasenyutse, igihugu cari umusaka, hagomba kubaho uburyo umwongereza wese akenye canke atunze agira inzu abamwo. Cimviro nk'ico umugambwe uvamwo ari wose ntushobora kuza uvuga ngo urya muntu ndamwanka yavuze nabi. Ikibazo c'abarundi nuko uwuvuze neza tumwanka duca twanka n'ivyo avuze. Ibi ni ibintu no kwita très primitif. Kubona ko kubera umuntu mwanka canke mufise ivyo mwapfuye, iciyumviro ciwe utakibona nk'ubwiza gifise. Mbandanije inkuru y'abongereza bagira bati ntituzobana mu mahoro umwongereza wese yaba umukene yaba umutunzi adashobora kwivuza iyo agwaye. Ntituzobana mu mahoro umwongereza wese yaba umukene canke umutunzi adashobora kurya gatatu ku munsi. Muri make yari approche yo kuraba impamvu zose zituma abantu bajyana, n'impamvu zose zituma abantu bahemukira igihugu. Ko abantu bahemukira igihugu ko ubwa mbere bashonje, batagira aho baba, batagira ikibitaho, batagira ejo hazoza. Umuntu ameze uko naho umuha amadolari 50 ngo yice mugenzi we aramwica. Nta mwongereza uboza n'amahera ngo henda guhaya amahera aja muri roberiyo ugwanye leta yawe, ntibishoboka. Baba bati leta yari yose izoza irangarantisa ivya mbere nkeneye vyibanze. Abarundi dukwiye kugira umutima nk'uwo, umutima wo kumva yuko umurundi numvise yagiriye ingorane mu Buhindi ari umunyeshuri akicwa, perezida w'Uburundi nimba afise umutima ukozwe mu nyama nk'imitima yose, yagomba kurungikira ubutumwa abavyeyi b'uwo mwana akababwira ati iyo bibi ivyo dushoboye twari gukora ivyo dushoboye, bishobotse agasaba bishoboye guterera kugira ngo ico kiziga gitahukana umutekano. Hari abarundi bagiriye ingorane muri Arabie Saoudite, perezida w'Uburundi yagomba kuba uwa mbere aremesha iyo miryango yabo, agashiraho n'abakwirikirana ivyabo bantu. Tugire umutima wo kwitanaho. Ibi ni ibintu bidasaba ishimikiro ry'imigambwe, ivyo nita party politics. Ntugomba kwitaho abo musangiye umugambwe gusa, ubwo n'ubunyamaswa. Uwo si n'umuco w'ikirundi, aho nta bushinga ntahe burimo, eka n'ubugabo nta burimo. Abarundi rero duhindura ingendo. Abarundi tumenye yuko iyi si ari ishamba, kandi ugiye mu ishamba utazi uca inkoni utazi. Igihugu c'Uburundi gikwiye kutwigisha inkoni zo guca tukinjira ishamba tuzi. Ntibizoshoboka tutamaze kumva neza yuko twese turi bamwe, twonse rimwe, dusangiye akabisi n'agahiye nk'uko babaririmbye babiririmba. Barundi kazi rero, nagira ngo
ndangize ngira nti nta wundi mwanya usigaye kugira ngo duhinduke agatinya shengero, kugira ngo aho umurundi ahonyoye abandi baze bahinube bagira ati uyu muntu amaze mu kibanza c'ibihugu bitatu bikenye kw'isi imyaka 10, uyu we n'umuntu nyabaki. Ariko tout n'est pas perdu, haracariho ivyizigiro, kandi ntituriko dusaba a miracle, turiko dusaba la responsabilité en premier lieu y'abatwara igihugu, en deuxième lieu y'abanyepolitike bose. Soyez honnête envers vous-même. Mubona mufise amabanga mudashobora, rondera abahanura. Sindababwiye ngo vaho, ariko hindura ingendo ubunyene. Ntidukeneye umuperezida aza gusa atubwira ibitagenda mu gihugu. Dukeneye umuperezida aza anavuga ingene agiye kubihindura, hanyuma akagaruka atwereka ingene yabihinduye. Iyi mvugo yo kugenda uvuga ngo ubutungane mu Burundi ntaco bumaze, ari wowe ubutwara, iyi mvugo yo kugenda werekana abivye igihugu n'ivyo bivye, ariko bakaguma bidegemvya babandanya bahabwa n'ibindi biba, ibi birateye isoni. Ibi nivyo nita leadership insensitivity. Kuba uri hejuru, ingorane ziriko ziraba, ariko wewe ukazibona, ukazivuga, ntihagire uco uzikorako. Abarongoye igihugu na twebwe twese abarundi, reka duhindure ingendo, tube abarundi bashasha, abarundi barajwe ishinga n'ingorane za bene wabo, kandi abarundi bakora igikenewe mu bibanza barimwo ku neza y'Uburundi. Nitugire amahoro.